mahema byo mu mahema numva nyene numva ijambeho sinaraye sinashobora kuyihanganira imbeho iri hariya ahanya. Ni bamwe mu banyagihugu bari bahunze imyuzurire ivuye ku mazi yari yateye muri zone ya Gatumba ni komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Igihe twaja kuraba uko vyifashe muri kino gihe cici twasanze mu bice bimwe bimwe amazi asa n'ayasubiye inyuma. Abanyagihugu ahanini bari bapanze bubatse amahema hirya no hino kubera bavuga ko amazu bari barimwo yabomotse, ariko ngo leta ifatikanije n'amashirahamwe nka OIM barabahaye inyigisho z'ukugene bosubira kwiyungunganya, bongera babaha amafaranga agera ku 150 yo gusubira kurondera ayandi mazu bapanga, nubwo bavuga ko bayabuze kuko yabomotse. Nayo abari bahungiye mu masite bamwe bariko barasanura, bamwe mbere bamaze no gusubira mu zabo. Naragarutse ndubaka inzu yanjye ndayitunganya neza, sinashatse kuguma mu mahema byo mu mahema numva nyene numva ijambeho sinaraye sinashobora kuyihanganira imbeho iri hariya ahanya. Ndrereza ndagaruka. Ku rundi ruhande abari bafise amaparcelle mu makartier ya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri, Gaharawe, Kajaga n'ahandi begeranirijwe muri site ya Sobel iri muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Jean-Marie Ndikumana umwe mu barongoye iyo site amenyesha ko mu manama bagize leta yafashe ingingo ko abanyagihugu bafise amaparcelle muri Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na Gaharawe hasinzikajwe n'imyuzurira batazosubirayo, ahubwo leta izobaronsa ayandi maparcelle, mbere abarenga 120 bakaba bamaze kuyahabwa. Abafise amaparcelle nabo muri Kajaga n'ahandi hatasinzikaye ababishoboye ngo bosubirayo. Baratubwiye yuko abafise ahantu hoba harumutse hameze nk'ahumutse barafise intuze y'ukuntu bagomba kuzobasanurira babubakire basubire ku ngo zabo iyo baje bava. Mugabo anatanda y'ivyo naho ha abantu baje bava aho bitwa muri Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na Gaharawe. Ahantu hoho n'ivyokunda kuko hari amazi n'Itanganyika yaduze, amazi aracyari menshi kugeza uno munsi nta kuntu na kumwe bosubiraho. Leta yafashe ingingo yuko abo bantu tegerezwa kubarondera amaparasera bakabubakira. Wanashaka n'ubu hariho amaparasera amaze gutangwa ngaho haruguru ashika nko kuri 220. Mugabo n'abandi bariko baracyayatrasa n'abandi bariko barabaha gushika kw'abo bantu bose baba mizo karikenda kubwiye. Baba abari muri site Sobel canke abagumye mu Gatumba basaba leta ko yobubakira idigi kugira izibira amazi ya Rusizi, kuko bafise amakenga ko naho bosanura imvura isubiye kugwa bazosubira gutwagwa. Twebwe igisabo twosaba igihugu cankwe umukuru w'igihugu nuko yodufasha akadukorera idigi, nukuvuga ikintu kizibira amazi gusanzara mu gisagara. Nukuvuga ico kintu kibonekanye ivyo bintu vyogenda neza. Ako irya Rusizi rero yarujujwe n'intakazi nyinshi, y'inzuzi nyinshi, ivyondo vyinshi. Nukuvuga rero Rusizi rero yoguzuye yama iyo imvura yiguye amazi yose acasanzara, ntagire kinogo ajamwo, acasanzara mu bantu. Nukuvuga ivyo rero twosaba yuko bobanza bagasibura Rusizi, amazi akaja hasi, amaze kuja hasi nukuvuga ko naho bogira iryo digi bica bigenda neza cyane. Naho biruko hari abandi banyagihugu bariko baduza amazu mashasha hafi y'ahatwawe, ni mu gihe hakiriho n'amazu akiri mu bidengeri vy'amazi.